ba Radio Kaduza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu ndabaramukije ndabaha ikaze mu kiganiro natwe turashoboye mushikirizwa nanje Emeline Shemeza mu mashiga turi kumwe na Hajatunga niwe aza gutuma amajwi abashikira neza uyu musi rero tukaba turi kumwe n'umutumire muri studio za Kaduza FM asanzwe aserukira ishirahamwe AAVEBU ishirahamwe ry'abagendana ubumuga bwo kutabona mu Burundi akaba aje kutubwira ingene bashobora kugwiza umwimbu nabo mu ishirahamwe ryabo ndetse nabo bagashobora kwiteza imbere biciye mu iryo shirahamwe nyene turabahaye ikaze Augustin mu kiganiro natwe turashoboye ego ndabakengurukiye nanje ku ikaze muduhaye nizere ko meze neza tumeze neza kabisa turakomeye rero AAVEBU akaba ari shirahamwe musanzwe muserukira mbega AAVEBU mu majambo aramvuye gisobanura gute nagomba mbanze se nkuko sura gatoya sigenda riserukira imbere y'amategeko ariko ndi mu barirongoye kuko uri serukira imbere y'amategeko yitwa Nestor ariko nanje nishirahamwe ndimwo kandi ndi mu bayobozi baryo jewe vuze ico bisigura AAVEBU ni Association des Aveugles du Burundi nishirahamwe ry'abatabona bi Burundi ariko nkuko mubizi abanzi canke abono kwibwira jewe ndabona amaso yose arakomeye mugabo mfise ubumuga bw'ukuboko kumwe mfise ukuboko kumwe nishirahamwe rero ririmwo nabagendana ubundi bumuga mbere n'abadafise ubumuga bwibonekeza barimwo kubera ico umwe wese ashobora guterera yego hari abashirahamwe menshi yaba aveugle mbega ni kweri kimwe bwe mwahisemwo kuyita AAVEBU igituma twagombye yuko tugira urunani kimwe usanga hariho ayo usanga yitirirwa intara ahandi ugasanga yitirirwa ikomine ahandi ugasanga nay'ugwaruka rw'abatabona nay'abamama batabona nayo mugabo twege twifuje ko ryoba ishirahamwe ry'abatabona bi Burundi mu Burundi bwose ego no kuvuga yuko umurundi wese ahari hose tumukangurira ko umwana wiwe canke umuvukanyi wiwe canke umunyamuryango yomushira hafi mwishira hamwe nahatoba ari muri AAVEBU mugabo ntihagire umuntu agendana ubumuga abanyamwigendako kuko kubanyamwigendako deja naho butagendana ubumuga birababaza birasesereza imagine rero umaze kubugendana ubumuga ukacubanya mwigenda kutari kumwe n'abandi nishira hamwe rero ryugururiwe abarundi bose ritavuga ngo nabanyengozi nabanyabujumbura nabanyagitega nabanyagihanga yego nico gituma twagise AAVEBU AAVEBU rero mukaba musanzwe mukorera hehe AAVEBU dukorera muri zone Ruziba ubu ni commune Mugere yagutse yahora ari commune Muha mugubu ni commune Mugere ni zone Ruziba niyo zone nishasha kare yahora ari zone Kanyosha turi muri quartier Kizingwe niyo quartier kare yahora ari Kizingwe bihara mugabo witwa quartier Kizingwe neza na neza haruguru ya Stade Olympe Africa muri quartier Kizingwe ni quartier nshasha iriko iheruka kuviabilizwa hari abatabona batari bake mu burere butandukanye dusanzwe dukorana yego AAVEBU mwoba mumaze igihe kingana gute mbega ni giki catumye mugira iryo shirahamwe musanzwe mukora ibiki bituma mushobora kwiteza imbere nk'abandi AAVEBU ni ishirahamwe rya kera si ryavuga kuko ni ishirahamwe ryavutse mu 1992 ico gihe ryari rirongowe n'uwitwa Ntunzwe n'Imana Jean Bosco yaritavye Imana ni ishirahamwe rero rimaze gukora ibitari bike mu karere sinavuze ko commune Mugere iri mu ntara ya Bujumbura yagutse yarakoze ibitari bike ishirahamwe ryarakoze ibitari bike sinzi ko nogira ko ndabivuga bimwe bimwe kuko ishirahamwe ryarashoboye
kwinfluensa dukoranye na n'urunani rw'amashirahamwe y'abagendana ubumuga i Burundi IPHB twarashoboye gukorana muri sensibilisation mu mugambi wa handicap international. Ico gihe twariko turasensibiliza hirya no hino twumvisha abategetsi batari bake yuko hojaho itegeko rigenga abagendana ubumuga. AAVB yarabigezemwo uruhara, ubu nibaza ko mubizi yuko hariho itegeko rigenga abagendana ubumuga. Twarashoboye gusensibiliza muri ibi bintu by'abagenda basegerereza mu mabarabara, bamwe naho baba bakomeye bagerageza kwicumbagiza kugira ngo bigaragare yuko ubugendana ubumuga wamenga we warabirekuriwe. Ariko twarasensibilije cyane gose ku buryo naho atamwongo buri sato mugabo beshi baratahuye yuko iyo afise igihimba kimwe kidakora ikindi gishobora gukora, na cyane cyane yafise umutwe wo kwiyumvira. AAVB yarashoboye kwigisha abatari bake ico twokwita orientation mobilité, ni kuvuga ubu buhinga bwo kugenda umuntu afise kane ijya nkoni y'abagendana ubumuga bwo kutabona agashobora kwiyorienta. Turafise abagendana ubumuga bava hariya ashobora kugenda ibirometero 6, 8, 10 ari wenyene ata muntu bari kumwe kubera ubwo buhinga. Yarashoboye kwigisha abatari bake ibijanye na méthode Braille, ibi byo gusoma izi nyandiko zo kutabona. Ego yashoboye kuja guserukira abagendana ubumuga bwo kutabona mu bihugu bitandukanye, Afrique du Sud, Maroc n'ahandi, kandi aho hose vyagiye bifasha na cyane cyane mu kibano gukangurira abantu yuko umuntu agendana ubumuga bwo kutabona ari umuntu nk'abandi. Ego ikiganiro natwe turashoboye inshuti bakunzi ba Radio Kaduza FM, turi kumwe na Augustin asanzwe yaje aserukiye ishirahamwe AAVB rikorana n'abantu bagendana ubumuga butandukanye na cyane cyane bwo kutabona neza, aho ariko aratubwira ivyo basanzwe barangura kugira ngo nabo bashobore kugwiza umwimbo nk'abandi. AAVB mwotubwira muri make ivyo mukora, ibyo musanzwe nyine mukora, objectif yishira hamwe kugira ngo natwe dushobore kumenya neza ibi byo musanzwe murangura. Ego ibyo dusanzwe turangura kimwe nakubwiye yuko no gukangurira ikibano ko bakwiye gutahura ko abagendana ubumuga cyane cyane bwo kutabona abantu nk'abandi, kuko ndibuka mu myaka yahera warashobora gusanga umenga n'agakino umwana kuja mwibarabara gutega utwatsi umuntu agendana ubumuga bwo kutabona kugira ngo atembe, ukabona abantu birabatwengeje ukamenga n'akantu kabaryoheye. Ubu ntibikunda wo bikora ngo abantu batwenga, ahubwo bo mutera ivyatsi. Ivyo turiko turakora naho ubu twarakoze imigambi rimwe na rimwe dukorera hamwe, mugabo kubera ko usanga twarakoze nk'ivy'ubworozi ugasanga bisaba uburyo bwishi no kwitanga kwishi, kurima ugasanga bisaba uburyo bwishi no kwitanga kwishi. Uro twaciye dufata yuko twokorera imigambi umumwe wese ahari, mugabo leader nka twebwe canke hariho comité de surveillance mbere n'abajejwe gukurikirana ibijanye n'ishwa mu ngero ry'imigambi, bagaheza bakagenda kuraba ibiriko birakorwa. Rero ubu munywanyi wese tumuhimiriza yuko ashobora gukora igikorwa cyose. Ari abadandaza ibyo tudandazwa nyene rubayabaye, udutomate, turengarenga, intore n'ibindi mu dusoko duto duto. Hariho aborora inkwavu, inkoko, impene, ibyororwa bishoboka. N'ivyo bikorwa dukangurira, donc dukangurira umuntu wese ari mwishira hamwe ko akwiye kugira igikorwa akora kugira ngo yinjize umwimbo. Yego. Ni gute bashobora kubikora? Mbega murabaha imitahe, bigenda gute kugira ngo bashobore kuronka amahera yo gutanguza utwo dukorwa duto duto dutuma baronka agafaranga canke biyungunganya, canke bashobora kuronka amahera kugura ibyo bitungwa kugira ngo ashobore korora? Ko numvise mwatubwiye ko mukorana n'umuntu umwe ku giti ciwe. Ego urakoze kuri ico kibazo. Jewe nakubwiye hambavu yo kuba umwe mu barongozi ba AAVB,
nsanzwe ndongo ishyirahamwe ryitwa Tera Intambuko. Iryo shyirahamwe ryaravukishije microfinance kategori ya 4 yitwa groupement financier communautaire. Twegere uca dukangurira abo bantu kuja muri iyo groupement financier communautaire. Mbere n'abatabishoboye hariho ama groupe imigwi y'abene gihugu baja hamwe bakaziganya bakagurana na bijya byo kubita vya nawe nuze canke shigikirana kuko maze kubona yuko abagendana ubumuga bafise ikibazo cy'umuntu ashobora kubishinga canke kubemanga ngo abaha amahera. Nagiye gusaba uburenganzira muri BRB yuko BRB yoha uburenganzira ishyirahamwe Tera Intambuko ko kuvukisha no kwankadra amashira hamwe yo kuziganya no kuguranana. BRB rero yaraduhaye ubwo burenganzira duca dushira abantu mu migwi ababona n'abatabona abamugaye n'abatamugaye bakaja hamwe bakaziganya igihumbi amajana 5 2 naho rero baca baguranana. Rero umuntu akaca agenda kiyungunganya hama akagira akanyungu azanye mu mugwi maze umwaka uheze ka kanyungu twatunyungu bagiye barazana nako nyene bakadusabikanya bigaheza bikagenda neza. Nuko dufasha bo umukubaha imitahe tubahimiriza kuja muri two dushira hamwe two kuziganya no kuguranana hama bagatora ingurane sero n'ubushobozi umwe wese abona bw'ico ashobora kurangura. Yego. Hambavu y'ivyo kuri siège aho musanzwe mukorera hari ibintu musanzwe mukora bituma mushaka kugwiza umwimbo muri rusangi? Muri rusangi novuga ko ata activity turiko turakora ubu dukorera hamwe muri rusangi yinjiza turiko dukora cyane kugira ngo tubanze dustabilize abamambre mu mihani wabo kuko naho wogira ishira hamwe rigatunganirwa mugabo le membre barigize bakirara inzara umwana gisiba ku ishure kiba ari kibazo rero nta gikorwa cyo kwiteza imbere en général au niveau de l'association tuko turakora. Usivye yuko hariho uburyo twigeze kuronka tuca turagura parcelle twaraguze parcelle twifuza yuko mu minsi n'imbere dushobora kuhubaka ikicaro gikuru cishira hamwe hanyuma tugaheza tukahakorera imigambi tuko turavugana n'abantu batandukanye. Imbere hariho ubona ko tumugwiza tunga umwe ari hariya mu karere ko mu Ruziba ko ntabimusavye ngira ngo sinomuvugira ku radio ariko aradufasha cyane mu kuduhera makaye ibikoresho by'ishure abana batabona. No kuvuga ko ubu abana bose bari muri AAVEBU bari ku ishure nta mwana tugira ikibazo kubijanye n'ibikoresho by'ishure kubera uwo mugwiza tunga yemeye gufasha muri ico gisata cyo kwigisha abana bagenda n'ubumuga bwo kutabona. Yego. Ndumva musanzwe mukora ibintu bidasanzwe kandi ni byiza cyane. Muri iyo ntumbero nyine yuko mushira hamwe abantu kugira ngo bashobore kwiyungunganya kugwiza umwimbu ndetse no kwiga ku bana batoyi, hari ikintu gishasha mwoba mwimirije gukora muri no myaka iri imbere canke muri ko murakora ngo mukitumenyeshe? Yego, turafise ikintu gishasha twifuza gukora. Ikintu gishasha turiko turagomba gukora, turiko turagira identification y'abantu bose bagendana ubumuga. Abantu bose bagendana ubumuga mu karere dusanzwe dukoreramo cyangwa mu burere dusanzwe dukoreramo mbere boko tubicishije no ku radio ngira ngo abantu boheza bakavyumva barashobora kuza kwiyandikisha ku cicaro cishira hamwe AAVEBU canke ku cicaro cishira hamwe Tera Intambuko aho hose ni mu Ruziba, muri zone Ruziba kandi nivyo ngombwa turatanga naga telefone kugira ngo abagize bashobore kutwandikira. Tugomba yuko ufite tugira urunani rwo kugwanya ikumirwa ry'abantu bagendana ubumuga. Biragaragara yuko mu muryango mu kibano mu maeglize mu migambwe mu bisata by'ubuzima bw'igihugu benshi ntibaratahura ko umuntu agendana ubumuga ari umuntu ashobora guterera ivyiyumviro kandi agakora ibintu bikomeye. Rero twagomba kugira benshi ntibahurumbira iryo shirahamwe nk'abafise ubundi bumuga kuko bumvamwo aveugle bakumva ari ishirahamwe ry'abagendana ubumuga bwo kutabona gusa, ariko turiko turagira
rusasuma kugira ngo tugire ihuriro ry'abagendana ubumuga bose. Kandi nababwiye yuko sivye ko ari uko abantu batari babizi, n'abatagendana ubumuga turabakira kuko umuntu ahibura ubumuga apfuye ntawe tuvyipfuriza, ariko nukumva yuko uno muzi ushobora kuba utambuka neza, ejo ugahinyagara, ushobora kuba ukanura neza, ejo ijisho rigahoma. Ivyo byose rero turafise abantu bamaze kubitahura, bagakunda, bagashigikira imigambi n'ivyumviro by'abagendana ubumuga. Rero nivyo turiko turagira. Hama ikindi naco twipfuza gukora muri kazoza, tumaze kugira iyo identification tukabona ni bangahe, bari hehe, bari mu burere ubuhe, no kugira sensibilisation kandi mu bibanza bimwe bimwe cyane cyane duhereye muri leta, tugahimiriza yuko abagendana ubumuga bokoroherezwa mu bintu bimwe bimwe. Biracagorana umuntu agendana ubumuga aracatonda kuri bisi kandi atabona, biracagorana umuntu agendana ubumuga aracatonda agiye kwa muganga, araca ntiyoroherezwa. Haracariho amazu ya leta ubona ko yubatswe, hakabaho ama escalier ku ngazi, akagira ama escalier. Leta rero turifuza ko tubakangurira ko bahimiriza mu mazu rusangi, ari ibitaro, ari amashure, ari amashengero, bakubaka bamenya ko hashobora kwinjira umuntu agendera kuri chaise roulante. Ego hanyuma n'amashure ashobora kwigisha abantu bafite ubumuga bwihariye, kutabona, kutumva, akagwizwa. Ivyo biganiro ico twokwita lobbying et plaidoyer turategekanya kubikora mu ntumbero yo kubiganira na leta mvyeyi canke n'aba baheruka gutorwa bashasha, haba inama nshingamateka igatangura gukora izi kwico kibazo kihari mu gihugu. Ego murakoze cyane. Kiganiro natwe turashoboye, abariko yatwumviriza aho turi kuna AAVBU bariko batubwira imigabo n'imigambi basanzwe bakora mu ishirahamwe ryabo. Ni gute wosha kubwira abariko bakumviriza batazi ko umuntu afise ubumuga na cyane cyane bwo kutabona neza ashobora kwitunganiza umugambi akagwiza umwimbo nk'abandi mu majambo make? Ufite nama nkunda kubwira abantu burya umugambi ntukogwa n'ijisho, umugambi ntukogwa n'ukuboko, umugambi ntukogwa n'ukuguru, umugambi ukogwa n'umutwe. Umuntu wese afise ivyiyumviro, umuntu wese agishobora umutima gutera akiyumvira, umuntu arashobora gukora umugambi wo kwiteza imbere. Uri kurasoma mu bitabo bimwe bimwe canke ukumviriza amakuru kuri bamwe bamwe abagwiza tunga hanze benshi usanga ari abantu bagendana ubumuga, kuko iyo umuntu agendana ubumuga araronka umwanya uhambaye munini wo kwiyumvira. Cyane cyane aba bantu bagendana ubumuga bwo kutabona, umwanya umumenga baba barizore, baba bari mu kibanza ca bonyene, bararonka umwanya wo kwiyumvira cyane. Rero umugabe ivyiyumviro vyabo ntibaronka aho babisehorera, ntibaronka aho bavyaplikira. Umuntu wese yumva batinye, umuntu wese yumva umenga n'abantu badashoboye. Ariko umuntu agendana ubumuga bwo kutabona, uzobirabe kenshi bagiye no mu mashure barabitora cyane. Iyo bariko barakora imigambi yo kwiteza imbere, birashoboka gose yuko umuntu agendana ubumuga yorora, arima, adandaza. Turabafise mu ishirahamwe batandaza amayinite y'ibizari mikashi atabona. Bafise ibintu badandaza, akaba adandaza nk'ibi by'amaji, abafise utuntu zene udukioske, akaba ati ngaha hateretse jidanana, hateretse amazi kinju, hanyuma umusavye agacisha mu kayungiro, mu kagiriyaje, ukamusaba icyo ukenera akakiguha, akadandaza amafaranga bakayatora kandi ukuri kwamye. Yego urumva ko bishoboka ko nabo bashobora kugwiza umwimbu nk'abandi. Hari ico wobwira abajene bariko barakumviriza na cyane cyane basanzwe bafise ubumuga? Yego abajene bariko baranyumviriza nagomba kubabwira yuko ubwa mbere ho batokwihebura, kandi bakemerana kuko usanga umujene agendana ubumuga akumva nyene ariyase, akumva nyene umenga yo kwikumira, kuko mu gihe wewe ubwawe utishiza habona nta muntu azoza kukurondera. Ni vyiza rero ko abajene bagira urunani rwo kuja hamwe, bakumva yuko abagendana ubumuga bashoboye,
maze bakitunganya bagiye hamwe, hariho abize ibi abandi bize biriya. None uri kurambaza ibyo kwiteza imbere Emeline, none ngawe nturi kurakora ibikorwa byo kwiteza imbere, sindakuzi ibikorwa usanzwe ukora. Uri icitegererezo ca mbere, nanje ndi ngaha. Baraza batugendera bafise amakenga, barabe ibikorwa dukora, dufise amashirahamwe yagutse mu miryango iwacu, ingene twitunganya, tubashingira intahe. Rero abajene nibumve yuko badakwiye kwikumira, nibaje hamwe n'abajene baboneka nk'abakomeye, nibaje hamwe n'abajene bagendana ubumuga. Hanyuma dushira inguvu hamwe. Ubudafise amaso arafise amaboko, acaba amaboko y'udafise amaso. Hanyuma ubufise amaso nawe adafise amaboko, amaso y'uwo ayafise acaba amaboko yanje, acaba amaboko y'ujya adafise amaso. Gutyo ugasanga turatezanije imbere umwe wese muco ashoboye. Reka tugushimire dusa n'abarangiza ushakutsa bariko baratwumviriza, na cane cane bifuza kuza kwiyandikisha bagendana ubumuga, ukuntu bashobora kubabona nabo mu bagire iyo registration. Ego nabwiye yuko dukorera muri zone Ruziba, yahora yitwa zone Kanyosha, neza na neza aho bita mu Kibembe. Niho hari ibiro by'ishirahamwe AAVEBU. Uje aho bita kuri Olympique, ukacuduga gatoya aho bita kwa Isloni, dushikira ahantu hari agasoko, mukacukata à droite, uri kuraduga ucukata à droite, ucubona ahantu hari etage yanditse ko Sofo Sylvie, inyubako yitwa Sofo Sylvie. Niho hari icicaro cishira hamwe AAVEBU. Hanyuma abadashoboye abari kujya Rumonge nabo uriko urabandanya uja ugomba gushikira kuri cimetière, ahahora cimetière ya Ruziba, hafi yaho bita kwa Gaparata. Ucubona ahantu hari icicaro gikuru cishira hamwe Tera Intambuko. Logo yacu ari igicapu ca logo ingazi iriko abantu bariko baraduga bane. Aho uhinjiye ukavuga ati nkeneye umuntu arongoye ishirahamwe Tera Intambuko, uheze ukaza tukakwakira kandi tukakubwira imiryango yose wo kwinjiranamo kugira ngo ushobore kuba mu ihuriro ryacu ry'abagendana ubumuga. Murakabaha ikaze mwese. Tubashimire rero kuba mwitavye ubutumwa twateye, twizere yuko nejo nitwongera kubahamagara muzogaruka. Turiteguye gose kandi natwe turabashimiye cyane. Turashimiye abarundi n'abarundikazi bariko baratwumviriza, kandi turashimiye cyane gose n'aba bagiye kuza kugira ngo tushobore kubiganira, kuko abagendana ubumuga barahari, nta guhisha ico kibazo. Ni byiza rero yuko natwe duterera mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu n'imiryango. Murakoze. Yaramutumire Augustin, ikiganiro kikakirangiriye hano. Dushimire batwumvirije mwese, Hajatunga tumushimire cyane, yatumye amajwi abashikira atankumanzi. Emeline Shemeza nanje ndabasezeye, tudosubira naho ubutaha. Kazoza FM, be your own boss.